Mwaramutse iyindi live ndiko ndatambuka twita walk and talk. Uno munsi izuba riko ndarasa mu maso kumbura nza ndahindura angle uko twavansa, ariko uno munsi nshaka ngire ko nk'umugi w'isahira atonora tamira mvuge ku masije nshaka kuvuga ko na cane cane uno munsi nshaka ntangurire kuri iyi suje y'ibintu biriko biraba i Bujumbura. Niko navyumvise, nabonye video yo mu Buyenzi sinze ku 12 je ne sais pas, aho ngo hari abantu bavuga ngo babazayirwa canke bava muri Congo ngo bariko biba ibitsina abagabo ngo n'abagore wanashaka. Je nabonye itangazo Chimamanda Moses yasize kuri Facebook ati abagabo mwiyubare. Chimamanda ndamwemera, ndamukwikirana cyane, ariko je ibintu vya spirituality ntabwo ndabifisemwo ubumenyi bwinshi, ku buryo kenshi na kenshi iyo mbonye ibintu nka biriya vy'ibintazi ndeka kubijamo cyane, kuko ntibifise insiguro nshobora kubisigura. Burya hari ukuntu sinzingura ngo Imana mu kutrema yaduhaye ubwongo butsivye ukuntu, ku buryo usanga hari umuntu ushaka kubwira ibintu vy'Imana akavyumva n'ingoga, nundi ubwivye Imana akabikamunana kumva. Umuntu bamubwiye nka bijya vy'uburozi akabitahura vyihutirwa, uwundi bamubwire ntabitahure. Je ndi muri abo bantu novuga batahura batevye ibintu vya spiritualite, ibintu vy'amangetengete, ibintu vy'uvuga ngo nakaraguruka, bijya bintu jewe bimfata umwanya munini gutahura, ku buryo nk'ivyo ta kintu cinshi nari kubivuga ko, usivye ko uno munsi namaze kunarose communique personnel y'umuntu biriko bitusha somehow navuga ama detail kugira ngo justement sinda mukwegereye ambwira ati ntagire icyo uvuga ko mugabo bijya bintu nibiki. Bijya bintu birateye umubabaro, birateye isoni. Rimwe nyene twama tuvuga ibintu vyo mu Burundi, ibintu vyo muri Afrika, ni ibintu mu bihugu bimaze gutera imbere dushaka kumva ibintu vy'amangetengete nka bijya. Mu bihugu bitembere ibintu vy'amakrime ni kimwe iboneka nakayaje azana umupanga aratema amagara yanje, arakora something mbose ko badatemana n'imipanga ko mutere, mugabo ni ikintu ushobora kujana imbere y'ubutungane bakerekana ukuntu ibintu vyakozwe. Niba utapfuye kwanza na muganga aba yoshobora kukuvura. Ibintu vy'ukurogana bivuga ngo wahoye n'igisigo naho vyo nkiri mutoyi, ngo gahura n'umukobwa mwiza, ngo kamutahana muhira, ngo kumba yari igisigo, ngo murangije, ngo ugasanga kagiye. Ivyo bintu n'izina ry'Imana je sidabitahura, sinumva ingene babigenza, sinumva iyo biva, sinumva umuti wavyo, ku buryo uvuga uti none twebwe twaragowe pe. Donc muri Afrika twaragowe, buri kintu nta kintu kitaduhitana, nta kintu. Hano ndi mu gashamba by the way nkivuze uko, ni mu gashamba mugabo ngaha nta kintu mba niteze ngo inzoka yonkomora, ngo ikintu conja ndashobora kuzunguruka, nta budago ntambuka, ntaki uko kuntu iwacu buri kantu gashobora kuguhitana. Donc ikintu cyose kiri riski, ibintu byose birashoboka. Sinumva ukuntu umuntu ashobora gutwara amagara, ntivyumvikana ukuntu umuntu agutwara nyambago igitsina. Je ncuvuga ngo ibitsina ndako ndavuga nti ubwo iyo ni terminology abarundi bazanye vuba, sinzi ico gisigura, ku buryo umuntu amaje none uvuze igitsina uje kuvuga sex atego nta sense bifise, it doesn't make any sense to me. Umuntu akura mu kije ngo igitsina kica kigenda, but how rimwe aba mu kintu navuga ngo akabiga twenga nk'akeza. Ivyo sinumva ukuntu no bisigura, numva umenga no kwitwengera gusa, nubwo biba bibabaje nubona no kwitwengera. Anyway, donc urumva ko ivyo bihari. Sinzi abantu mwewe mushima ko kamera ndayirabisha ko cyane ndabishahiye. Je kenshi na kenshi kwirabisha ko mengana cyo bimaze kubera mwese muranzi, but in any case donc ivyo bintu jewe birananira. Hari gihe haro phrase nkunze kwandika mugabo umenga ndiri très cynique ku ma comment ndavyo ibintu vyabaye iwacu, ngavuga nti l'Afrique est une cause perdue, Africa is a lost cause. Rimwe hagiye nsubiriza Afrika n'Uburundi, ngavuga nti Uburundi c'est une cause perdue. Donc uravye ibintu biduhanze, ibintu dusanzwe turiko turavugana, abandi bantu barenganye kera. No munsi umukuru wa PAF namubonye ari ku ma televiziyo avuga ibintu vy'ama passport, bije tumaze imyaka tubivuga mugabo hakabura igikorwa, bagumaza ku maradiyo kugira ama declaration gusa.
namuhaye credit kumenga ari sincere mugabo makome nabanze kubona ati ni Saratoga yamaze ku media avuga uko nyine mugabo ntagihinduka mbo ugashuraba bimwe bamwe bashora ikawa sinzi ko barabariha ntizere ko babahemvye mbo ugacuraba ikindi gike ibigori anagesa bijya bintu jewe nta hantu numva ibintu ino umufama ararima imvura iguye neza ntaca kena ko leta usivye gusa ko ayiha amataxe yungutse taxi ku leta ko muri kamukingira ibintu se pavye bafasha mugabe hatabaye nk'umwuzure canke accident ngo bitume leta ishobora kubasaidia umufermier bariko yimenya umuntu asanzwe yifitiye akarima kiwe arakarima sio ko mu gisagara benshi batarima bose nta urima none mu gisagara mbo ifumbire ukumva ni ikintu cy'urubanza rurerure abantu bama mu conference de presse ifumbire mu bindi bihugu ni nkuko kwisukari wanyu bigoye ni nkuko kumunyu wewe kumunyu exactement abantu bo mu gisagara bakena gafumbire gakeya harafise amagarden uragenda muri warehouse mu kizu mu iduka bagurisha ifumbire ugatora ifumbire ushaka ugatwara ugapakira ugaca kwigishe ukariha ukarengana cyo kimwe n'umuntu aguze isukari n'umuntu aguze umunyu n'umuntu aguze ibiharage n'umuntu aguze umuceri nta kintu na kimwe bisaba kubanza guca kuri leta ku mugambwe kuri ajya kuri bariya hanyuma kumbura mu mafarmers kwera bakeneye vyisha ba fermier kumbura baravugana n'ama company abe producer akabazanira nyinshi cyane yo bakeneye kurima cyane no nyine bagasimba bafite amatrake ibikamyo bo itrake ntizigura ikamyo shobora kuba nka pick up canke kamyonete akagenda gatora ivyo akeneye agatahana bibaye ngombwa factory yo gwiza ibindi kandi hari amafoto nka 8 kumbona hari amasorte menshi haba hari amafoto 8 cyenda ari karakora babonye abafamiye babaye benshi nkuko mujukiye kurima haca haza undi mu producteur yavuye muri Amerika avuye muri China hawe ifaranga vyinshi biko birondeye ico bikora bica bikora nta kuntu fomi yagomba kuba haraje indi company iri kirakora amase kugira ngo umunyagihugu kwera babanze ko abanyagihugu bakeneye ari benshi ntage n'umugira karanse ahubwo zisigara ahubwo arandakwingira ngo ugure nta muntu avuga ngo amafaranga sinzokuri ugashura vyo vyafome bo ibigori vyumva nakamara mazanye n'umuntu yimbuye keshi na keshi avugana n'ahantu azoshora atanonse ahashora arabijya ataronse vya ahashora aproduce vya shwe gushora ari navyo nyine abantu muvuga ngo murime mwese nani mwarima mwese muzoshorera bande ko kera umurimi yarima agashorera umuntu y'umwarimu none umwarimu nabagiye kurima mwese mugaja kurima muzoshora hehe muzoza mu exchange kuba kwa kera avuga ati bo wewe ko ari ibigori nanye nayo ibiharage impadukabe hanyuma ivyo mutashobora vyo kurima amakaye amakaramu y'abana muzoza murayagura iki mutanka mushora donc iyo marché irimo akajagari kenshi kaje ugashiramo petrole byo nashizeho video ni yakera cyane nariko haraze kumbure nka meza ngahe ntango ya YouTube nabonye Chimamanda ari karatwe ngo kuntu mu Burundi bavuga ngo vyose ngo no kurindira ngo ngo rega bizoza ngo ne gake nebuke baba kwitira bagitondera amasaha ico gendumirwa kubera je sinebwa nsemetse kubikurikirana kubera mu bihugu byose ugiye kuri petrole wamara iminota 5 bugiye mugabo Burundi ngo ashaka kwamara imisi 2 tondeye petrole ivyo birashoka anko bikamara imyaka 5 hakabura isolution kandi mu bindi bihugu byose byo mukikije na Kongo ari makajagari mufise igitoro bafise igitoro on time et puis ukaraba bujijwe n'iki bivyo ngo wabuza amadevize nta muntu yakeneye leta sigomba kuzana igitoro nibareke amakampani mu bihugu byose uzogende mubaza abantu bari mu bihugu usanga ari icapa ca Shell icapa ca Total kuvuga iFrance surtout icapa ca cyane makampani international abafaransa abanyamerika aba ariko arakora Cartex n'izindi nako ndarondera amazina yazo mugabo ni menshi cyane mugabo Shell Cartex Total zirakaze babagenda banabanyamitahe baragenda bakarangura igitoro bakazana bakagurisha bakaronka amafaranga leta irakunja kujamo gushaka kwa amataxi nabiko kugira ngo ashobore kumainteninga amabarabara mugabo business ibikirakora n'amapri n'amakampani ari privé hanyuma ivyo vy'amadovize baca bayazana bonyene kubera bo barayafise abaraho barayafise abakenya barayafise abafaransa barayafise abanyamerika barayafise abashinwa barayafise bariko barakora business bararangura bakazana bakunguka leta kunguka mu mataxe hanyuma ibintu bikaboneka abanyagihugu bakorera mugabo bikabura ukuntu ivyo bintu vyose biba biri ku banyagihugu ku buryo urumva habuze ikintu umuntu agwa telefone ati mvuze ikibazo kubuti no bigenza gute igihugu
habaye none ikibazo ikindi kiriya uwo muntu amamagaye ivyo vy'ibitsina I don't get it ibitsina c'est quoi what's this ibi bintu n'ibiki mama tonge niyo turiko turavuga mukadusemerera ngo nimureke muradusuzugura musuzugura ibihugu vyacu ivyo bintu wewe ubisigura gute umuntu akora mu kije ngo utakaje igitsina puis nako ndaraba iyo video y'abanyabuyenzi encore une fois kubera nyine bamenye ko nta umuntu bamufata ntibamuhane ngo reka tumwihanire abagore barakaye ngo reka tumwice ngo twagomba kureka tukamwica ngo kizaze guproteja ngo umwicanye avukamo kama w'ikigongwe none se abantu bose nta numwe akifise sansa y'ubutungane polisi je uyu muntu yego n'ivyo hico yakoze reka tumufate tumujane tugira amatohoza kugira ngo bamenye n'ikibazo icari cyo hanyuma bakirangize mu Burundi une fois pour toutes reka tumwice urumva kwica arivyo muza murashira imbere umuntu yafashwe ntawashikiza ubutungane ivyo jya mob biyana vyo kwica muri mob tumutera amabuye mu vy'ukuri navyo nyene n'ubube bwito bw'abarundi utobeshera ngo naba politike gusa puis ugiye ngo umwice nako sanga yazanye inkoho mwese yo bamara cyangwa grenade je no sais pas je nibaza yuko hakwiye kuba ubutungane mugo kenshi na kenshi abantu ngo tuvyikorere ko yaje gutungana cyo gukora canke hamwe vyankora ibisho n'ibindi mugo ivyo bintu vy'ibitsina n'ibiki je nibaza ko ari ibintu vy'ibihuha je niko ndavyibaza mu vy'ukuri naza ko ari ibintu bifise sanse nta sanse bifise na ntoyi ni ibintu udashobora gupruva ni ibintu ushobora kugwanya I don't know kiretse iyo maji umuntu ashobora kudemontra bakarayaba I don't know ibintu byo muri Afrika vyarananiye gutahura je no sais pas donc nisho ndashaka kuvuga ko afite ibintu bihanze abarundi haba ivyo bintu biza vyisa twisangije muri Afrika donc ibintu vy'uburuzi n'abangetengete muri Afrika turavyisangije hari ibindi bihugu nagiye njamo ayandi ma kontina harimo ibintu nk'ivyo nko muri za Philippines narabonye hari umuntu yankurikirana ariyo uzokumva ibintu bavuga vya Mankukulam sinzi undi muntu namwibagiye bodafise ama connection ku ba Filipino Aswange ameze nk'umurozi mugabo ntabwo biri hose nibaza cyane nk'abari mu gisakara ko bitarazinga cyane no mu province amwe cyane province bita Sigihor ni ire nini ntabwo ari cyane mugabo ari touristique muri vers le sud hano bita Visaya Island ariko naho nyine ko atari cyane c'est pas abahumenga barabitinya mugabo ibyo bintu by'Uburundi birateye isoni n'ibintu donka twisangije n'amapeuple amwe ibintu by'uburozi mu bihugu byaragiye ibintu by'amangetekende byaragiye buri condition ni condition médicale ugwaye no kuvuga uja kwa muganga niyo nzira ya mbere hari ingwara n'ivyo abaganga batarashobora kumetriza hari batagutora ingwara ivyo birashoboka ko no nyene si Imana mugabo en principe ibintu byose uja kwa muganga akandi gashamba okay donc wagomba kuja kwa muganga niho ubona solution ubonkera umuti nta bintu byo guca mu kinywa mu kinyegero ingwara nyinshi bazitreta en principe iyo badatreta kumbure niyo baburiye umuti mugabo nta muntu w'umupfumu abari mu kwaha avuga ngo fata uyu muti reka ndaguca indasago genda unywera amazi kizana impuzu y'umuntu tuyihuhe ivyo bintu n'ibintu twisangije kandi boneka ko harimo ibintu by'ubujinga byinshi bwo kutamenya vya ignorance n'ibiki numvise na ujya mugabo nyene Maurice avuga ko ngo hari abantu ngo babatelefona ngo genda umupfumu mu rutana ngo ndugira amafaranga umupfumu amafaranga for what abapfumu nta kibanza bagifise yaba Uburundi yaba abapfumu bafise ijambo mu Burundi ibibazo tufise bavyaraheze okay ngiye no mu gashamba connection n'intoyi kubona ta solution bafise mu Burundi ko ta solution ibibazo byinshi dufise kuko nta buhinga bwinshi dufise kuko science muyifise yagomba kubakiza science yagomba kubakiza sinzi kino ko ari aga umutego w'imbeba I don't know na kabox mbona hano sinzi ko batega imbeba canke inyoni canke kuzigaburira who knows all right anyway nari mfuye kuhaza n'agashamba kameze nk'agatuje
bo urabona nk'iki ntawe jesi imico nk'isome umuntu yacobotse mbwa nk'iki uri nko mu Burundi ugira ngo n'umurozi ntiwegere aho harimo ibitega mugabo usanga ari nk'abana baje gukora project bakakubaka ikintu nk'iki nta sanse gifise mugabo ngaho uri mu Burundi ngo ntiwinjiye ngo ntiwegere birakurya donc n'abana nibaza bakubise ibiti bashira hejuru y'ikindi giti bakora nk'akantu meze n'agahite bate ça ne change rien. Donc nivyo nako ndavuga ivyo bibazo tuba duhanganye navyo mugabo vyinshi umenga nibazo nyene abanyafrika twisangije ibindi ugusanga badafise ibintu bitubashingwa usanga ni vyinshi ivyo vy'uburozi maze imyaka maze indwi yose yayo teme ariko ndavuga ko bigashiramwo donc n'inzigo dore nk'abo bantu babikora suppose ko ari vyo bakuramwo iki barunguka barashora ivyo bintu what's the problem bo hanyuma muvuze kuvuga ngo mu ishamba nta bikoko bihari hano ngo hariho ibintu bishobora kukujomba stinging needle ibi nero iki kintu gishobora kukutera uruboyi I don't know nibaza ko ni kuba careful anyway nibaza ko ari ikintu kidoma na kujya ku ruyuki stinging ni kujya ku ruyuki rukudomora canke ivubi but in any case donc ivyo bintu jewe sinumva igituma abarundi babikora nk'ibintu vyo kurogana en principe bisanga bakoroga juste kugira bakwice batari bukurye ugasanga ivyo no ukoze wiki udasanzwe bo hanya ibintu vy'amashari en fait bigusubiza inyuma hariho ishari novuga siko data envy canke novuga ari positive uko novuga hamwe ushobora kubona nk'akaronka umuntu mwiganye ukabona abaye ministre canke ariko yakanzu nawe ugacirondera ukuntu wo kubaka inzu muga mu bundi dufise negative y'ukusamburana ubonye umuntu yubatse inzu ako nawe ukuntu wo kubaka inzu woshaka kuja kumusamburira urumva ico kibazo mbonibutse hariho movie imwe umenga yitwa begasha yitwa ngo iki The Pursuit of Happiness ni y'abanyamerika Will Smith niwe yari umwe mu acteur principal Will Smith aragenda ahantu nibaza ko ari New York City abona abantu bariko bava mu building ajya meza bambaye neza batwara imodoka nziza arahagira ku mugabo umwe ati excuse me sir nashaka ndakubaze what do you do for a living and how do you do it no kuvuga ukora iki mu buzima bwawe kandi ivyo bintu ubikora gute twatuntu mbonye magi okay anyway donc iyo ntuzeye iyo no kwita jalousie positive uravuga uti bo naka afise ikizu okay ikizu nkiki ukamwegera utika ngo ndakubaze se iyo nzu yawe wewe ukora iki ngo ushoye kubaka ikizu nkiki bo iyi ni quartier imeze nk'iyiri yiciye quartier novuga ko bifashe bafise amazu meza ariko usanga ata bintu vy'inzigo abantu bafitaniye ata bintu vy'uburozi cya kwinubana ahantu uvuga ko ndiko ndaca inyuma yabo mugabo ni public aha hantu ni public ingo zabo nuzeye limite y'ingo zabo naha arubibe rugarukira uyora nako afise na swimming pool na jacuzzi donc nk'uyu n'umuntu yihagaze na canke spa ntibombaza urahagaze neza kandi nako inzu ntabwo ifise ama protection ntabwo hari abapolisi nta bashobora kuba hari za kamera mugabo kandi onako nibiyo bigaragara ushobora uri mu bandi wobomora kijya kiyo kumbura hari alarme mugabo nta protection ihari komeye cyane nkazi usanga ziri mu Burundi bonzogira marche kuri muri quartier undi munsi bo haranyegereye hajya natanguye video mvuye muhira ubu usivyo nashaka kuvuga ko gusa uko kuntu dufite inzigo mu Burundi itagira ukwingana bigaca bituma aho kuraba ingene utera imbere usanga uri kuraba ingene usubiza abandi nyuma hanyuma abandi nabo nyene aho kutera biteza imbere bagafata umwanya munini bariko biproteja ivyo vy'ibirozi nyene handi mangetengete za security ngo ndakubwiye nkaho urabona ko ari quartier ikize mugabo urabona ngaha nta polisi hari nta gisirikare kihari nta ndabona ngo abasoda babiri bicaye ku rupa nta clôture hari nta muryango hari ushobora kugenda ugashika no kuri garage iwe ngaho ukadodora ukavubaza icyo ushaka urabona ko amazu nyene
nibisanzwe je ndi guca kwibarabara ni public nta kintu kiriko kiranegera ngo wesha ivyo uri kugira n'ibiki urabona nk'izi nzu zose nta amadirisha ukuntu angana y'imiryango doce usanga abantu bariko bararelaxa bikorera utwabo quartier iri nco bavuga quiet nta bantu benshi baba bahari ndabona abantu babiri hari ariko sinashirako kamera donc ndi kuvuga ko usanga abantu babanyeho neza amahoro makeyi mbo hano hari V8 sindayizoominga kubera nyene ndamubona hano hafi ntabe yidodomba donc novuga yuko abantu usanga babayeho neza abakene abakire babayeho bumvikana. Hello. Siyabonga. How did you know that? I could hear the Zulu. The Zulu. Are you from there? Are you from South Africa? Are you from South Africa? Yeah. Where? Zululand. KwaZulu Natal. Yeah. Okay. Madini. Madini. Okay. Yeah. I'm not actually from South Africa. You're a nice dog. But I lived in Cape Town instead. So, but I know Siyabonga. It is, yes. Zulu, yeah. Yeah, that's right. Most of African languages have got a lot of similarities. True. So I could, when they say words, I can understand a few of those, at least a few, or with a bit of an accent. Me too, I only know a few words. Okay, you know. Pardon? Kunjani Kunjani, yeah, I think that's popular between the Kanjani. What are you doing? I'm just doing videos around this sort of educational videos. Why? For what? For YouTube and the Facebook, actually social media. It's a more of a civic education, telling people in Africa here, like now I'm talking, people are relaxed, they walk around, you can walk. You remember, South Africa, if that was Constantia, there's a big war and the security guards and the wires and the armed guard. Yeah, so that's what I'm saying. This is more peaceful, it's more relaxed, people are good and This looks like South Africa 50 years ago. Oh, that was, yeah. I went there, I think maybe 20 something years ago. Cape Town was still beautiful, was still good. We old. Yeah, I'm getting there. Well, Yeah, Cape Town was beautiful. Yeah, thank you very much. Yeah, have a good one. Salagash. Okay, Salagash. All right, dog. Urabona bara. Okay, see. Abazehe bo muri Cape Town, bo muri South Africa. Dog nuko urumva ni friendly, mnahura n'abantu mukaganira nuku ngize chance ko duhuye mukani bo bantanguye je nako nirenganira Siyabonga ajya kumbwira ikintu cy'ikizuru yaje ko mu South African anyhow kwa South Africa nayo bayemo cyo tuganira nabaye Cape Town beautiful iyo quartier ndabwiye bita Constantia ikize nkaba mugabo nkaho usanga hari ikigo kinini kiduga hejuru imodoka za security ziko zirazunguruka armed security s'il vous plaît nkajewe nambaye akabutura kazimbutse n'agacazi gazimbutse muri South Africa security yaguca impagarika ngo none ngo ahugiye hehe we uba hehe canke bagatanga guhamagarana ngo muraraba hari umuntu ariko arazunguruka ngaho yambaye nabi. Voilà niyo ntuzeye nico ndiko ndakubwira usanga ahandi hariho ibintu byo ku relaxa ata bintu byo kuhangana n'abantu arambaje uri gukora iki ndi gukora video for what ndamusigurira justement ndi kwedika abantu ko iyo hari umutekano usanga n'abantu bawuprofitamo mukabaho muri relax nawe nyine cyavyemera ati ngaha ayo haba muri South Africa hari kuba hari ibihome biduze ibi security komeye cyane bon nangiye kurondera gutora pizza ahantu reka ndeke kuguma nzunguruka muri no quartier nango gusa ndahacisha gato isi yo itinerary yanje mugabo dimwe kubera twari kuri sujet y'ukuntu binubana inzango nibiki nuko kuntu muvuga ngo hari umutekano ahantu hari umutekano isi donc abantu bari ujya gusharija ntuze electrique yo igikamyo cyo electrique iki V8 electrique donc ahantu hari umutekano abantu bari relaxe uyu muzari kuri sukuta kandi ari umuntu w'imyaka nka 60 peut-être umugore wari kwisunukira akabwa kiwe batuje neza mu mutekano batambona ngo mwirabaraje kutwica aje kuduhitana reka tumuhitane wabonye abantu sinzi igituma yo bari ni samedi bamwe bari mu mazu abandi bari mu maduka abandi bari kwigirira utuntu ibindi birikorera who cares. Okay, see ya. What breed of dog is that though? That dog, what breed is it? I think it's a mixture of blue heeler and maybe Staffy.
Blue Heelan. Rescue dog. Okay, yeah. SPCA. Okay. Okay, tot ziens bij dankie. Ja, ja, ik kan een beetje praten. Je niet Afrikaner, ik kan een beetje praten. Dat is wat ik doe. Anyway, voilà. Donc ijya mbwa ngo ni mix y'ibiki n'ibiki je ibintu by'imbwa ntabyo njya mu abantu. Umuzehe yarakunda imbwa mugabo jewe ntakunda zanka mugabo sindabona igitonono kwirwa ndatunga ikibwa what for kintwara amafaranga y'ibiryo na maintenance nuko kiza kirituma aho kibonye hose. Anyway, njya kuguma muri kano kayira kameze nka kinyegeje kubera ngiye kwibarabara rikuru hacatangura kuvuga urwamo mugabo amakomenti yanyu nayabonye mpeje nibaza ko monologue ndayihejeje mu kanya nca ngenda ahantu hameze nko kwibarabara nde gutora pizza hano nayitumye ko mbosa mudakuntu tuba turi lazy sinzi ko lazy dufise umwe buteka abantu bagaca bahitamo gutya amapizza so nayitumye ko pizza shaka kuzanira mugabo jewe kubera ari hafi mpitamo kwitambakira kugira ngo juste ngorore ngorora amaboko ngorora amaguru kubera ari hafi justement sino shaka kubikuzanira sinibuka ayo bacaginga ntabwo nkoze gutuma ko pizza ngo bayinzane numva umenga nunde gutuma ko ivyo kugira ngo bayisange muhira cyetse yo ndiko nda traveling mu bihugu nko muri Philippines cyangwa muri Asia usanga hashushe cyane kandi ushobora gusanga ahantu muri mutumye ko ivyo kurya mu maduka atandukanye bikora gutuma kuri internet but anyway donc nuko ndavuye muri yo quartier yo mu giti nkuko muhita ariko nashaka kukwereka gusa yuko abantu baba bari relaxe kandi ko umutekano ukwiye atari uko mufoshije n'inkoho n'ibisirikare n'uburozi n'ibitega juste trust kwizerana hagati y'abantu mbo aha ushoboye kuja muri urugo mugabo ugize trespass kumbura ukigatwaye mu mutwe canke ibiki mugabo en principe nta nkoho hano baba bafise ngo bahava bakurasa not at all. All right, bo unadukara umutunzi kabisa kuba afise pool na spa vyiwiwe. Anyway, kandike kubemva kubatera nuzeye security yabo nuzeye privacy, ikintu bita privacy, ubuzima privé bw'umuntu tukabwubahiriza wibwirije atavuga ngo hari umupolisi akakubwiriza juste kwibwiriza ikintu bagomba kugikora ibintu nk'ivyo. Voilà, akana katsi katagira ico gakora ka leta sinzi ko atadaba bakahubaka cyangwa ko bapfuye baharekanye kaba reserve I don't know bwatsi baza kubukata on time babanashaka kuza bakarelaxa hari umuntu ya relaxe abandi bari gusunika gutambuka n'utubwa twabo n'abana babo n'amaskuta niho mpora ntambuka mu ijoro amfete kiyagiye mpora muri mu ijoro mariko ndatambuka hajya n'ahantu hari flat office abana bakunda amaskuta cyangwa amabicycles bazana imbwa batembera n'imbwa ikindi nkini yo batemberana izo mbwa baca bagerageza amazira ntoki bakayatahana haba hariho warankuye nyine ko yibereye hanze pe ahantu haba mugabo ntabwo bagira nako yibereye hano kugashamba mugabo nta muntu aza kumutera cyangwa kumwiba ivyo ntibishoboka ntabwo security igizwe n'ibihome n'abapolisi n'ibisirikare sikigizwe n'imitima y'abantu rero tumamfite ibintu byo gusemerera bifite akamaro nuguhindura imitima y'abantu kuko ego n'ivyo mabwirizwa arafasha n'ibiki mugabo imitima y'abantu iteye tutunganye naho ubona haba hari abapolisi mugabo stili byaha bigagogwa kuko nabo nyine n'abantu n'abapolisi adafite iyo mitima nabonye ntibubahiriza ibintu hakabucamanza mugabo abantu bakarenganywa kumva n'abacamanza n'abantu badafite iyo mitima yo kutarenganya abantu ntibishoboka bose mugabo usura abana mu ma video so reka ndayirabishe ko hello how are you good voilà nuko biri donc aha niho hari iyo niho mpora ntambuka haragenda hakaja kwibarabara rikuru iyindi zikaja mu mihana ngaha you can choose ushaka guhitamo aho wigira hanyuma nawe bakabikora bafise ibibuga babitembereza isi ela bon dona kuvuga ko sécurité umutekano hanini ubuja mu mitima y'abana b'abantu ubutungane kenshi buri mu bantu ico bita contrat social itari nécessairement ahantu mwasinye canke ibintu nk'ivyo aba nafise imbwa
Hello. Hi. Hi. I'm Okay, voilà. Nuko biri reka rero ndabe ama questions yanyu sinzi ko akina nashaka kuvuga ko bon navuze kuri ivyo bintu kubaje vuba nako ndavuga ivyo bintu byantu ngo ari kwakana ibitsina ibujumbura. Nabonye harimo ikintu kimeze nka violence mu buyenzi ngo wakuse umuntu agomba kumwica. None rumva yaba abo bantu baje kwiba ibitsina n'abandi bavyibwe bo canke abakoze ivyo bibace bakubita babajanye muri besere canke na police. Hanyuma numvisa Nyabuyenzi bavuga ngo reka tubice mu bajana he reka tubiyice tubihanire. Dore nkumva ko ari ibintu by'ibintazi usanga mu bihugu bitahari. Nja simbira ku bintu bisa n'ivyo bintu by'uburozi. D'abord ari ibintazi, ensuite ari ibintu bibakora vy'inzigo n'ishari n'ikibi. Kubera ahandi hose iyo umuntu mupfa ikintu ubuye uramwihoza ukiberaho. Burya sirazima ngo umuntu mwese mupfa ikintu cy'umwica. Urashaka kubaho gupfa ikintu n'umuntu ugaca umwihoza wowe uti okay uzogwa imbere kujya mu kintu bagenda uzogwa imbere. Wokikora ivyawe biragufasha ko ukonsantra effort kwiteza imbere. Ahandi naho ari ikintu kumure gikomeye ukamwitwarira mukaja mu mucamanza ukaronka agashumbusho ko uwo muco giura nka quelque chose. Mugabo umuntu akwiciye umwana nawe ugaca umwicira uwawe nta numwe yungutse mwese murahomvye. Umuntu akumeneye imodoka nawe ugaca umumeneye iwiwe mwese murahomvye. Cyangwa ugaca umwica. Mugabo kumena imodoka cyo kuri police bakagushumbusha cyo imodoka yawe urayironse omwe you get something muri effort wakoze. Mugabo kugira effort kugira wica umuntu nta kintu wungutsemo gusa nawe nuko yapfuye numva umenga nube gito butagira uko bungana. Donc naho nariko ndavuga ndavuga ko donc dufite ibibazo vyinshi bigoye kugira ngo womenya ngo mbega iki kibazo tuzokito mu tijari. Voilà. Bo ndabona abantu bashika bangahe sinze ko mugomba kujoininga reka ntarange iyo ntuze ndabe sina comment za mu gwicaha iwabuye Imana nivyo muta ego cyane mu Burundi Imana irakwiye kuraba ikikora boje ivyo Burundi vyarananiye pe nanjye hagiye numva mbabaye cyane monetisation est favori muri byinshi igihugu dore Burundi hamamono arenze cyane ahubwo nundi yavuze ngo muri mitere ngo reko aduza amabeyi ino amatereko barakwinginga ahubwo ukwezi kwa mbere ahubwo nko muri Australia ho umenga habashe kuba amezi 6 ya mbere half price donc niba internet yo mu nzu yari amadolari 100 kuvuga ati mu mezi 6 ya mbere na amadolari 50 kugira bagukaribishe cyangwa turaguha credit y'ijana ibintu nk'ivyo kandi barakwinga ko amatereko ashika 8 ariko ararondera aba customers wewe debi yawe ari ya fake ugarisha menshi uja kuri internet ugakompara amabeyi ugatora ibe iyizimbutse cyane ukaja kureba ama reviews ahantu bagiye bagira ama comment company iri ya fake donc izo za monopole nivyo byokorera ivyisukamo biratuma ibintu bizimba atakintu kingu bahaye bo please nzo umuntu agashiramo link izo link makeke na kenshi ntizipasa ntabwo waza kuzerekana anyway hanyuma donc Imana yakwiye kwicugura ya donc sinzi nibyo by'Imana jewe burya hari gihe nasanze twe mu ndi ko muvuga Imana mu Imana mu byukuri ikiradufasha iki nje se ndakondana Imana mugabo sinumva ko neza ko Imana musanzwe igihe ubwenge ati genda mu bukoreshe ukemene bahaye ubwegera mu bukoreshe kurya asepa uhaye abana ibyo kurya abana b'imyaka 10 irenga uramugabura ntaguca wicara ngo umushiremo n'ikiyiko mu kanwa ya ngo mfite ikiyiko okay ngo shira kwibi ngo duza gahoro gahoro hindukiza shira mu kanwa okay tangura guhekenya mira no nibaza ko Imana yaduhaye ubwenge ati dabahaye ubwenge gena mu bukoreshe uzobukoresha bijuju kazi yake utazobukoresha neza kazi yake no muri Bibiliya mbere wanashaka navuga ngo ndabahaye inzira zibiri murahitamo ushakaje droite ushakaje gauche so ico nibaza ko Imana kuvuga ngo garuka udufate nk'abana batoyi uzura tugaburira dutamika tabizosura gukora birabasha. Okay hari ukuntu ama comment afite agoye gusoma kuri petit kuri screen hoyi ariko icamonope nakibonye ni hatari biragoye yego biragoye cyane bo umuntu yangize ngo aje ko byanze monopoly ni hatari biragoye amangetengete arahari nivyo kaca kanyika ariko naciye bashikuza cyane pocheje ibintu sindavyemera pegende ntasanzwe bifise I don't know ndisaziye naho konyeka ryo none nkaco bitwaye mugaje umenga birababaje ivyo ntasanzwe bifise. All right bona hagaze gato inzigo n'umwansi w'iterambere burya ubunebwe
barabubeshera. Yes, inzigo irasubiza inyuma ibintu. Hari abantu usanga bariko barononerana ibintu cane gose. Merci kudutembereza, haratekanye, yes, haratekanye cyane. Ko muri aho hantu kira muntu amenya n'ivyiwe. Yes, waramaze kubasibiriza cyane. Merci. Iyo ntambwe kugira tuyishikeko bizotugora kuko mandari zacu ziri inyuma. Yes. Hey boys, donc mentalite tugiye guhinduka, nico tuma afite ifo kufokaza kuri mentalite. Umuntu niyumvira bajya bapase, bajya bangorisha juma de mentalite, bakwiye gufokasinga no ku banyagihugu. Ego nivyo abategetsi nivyo mugabo hanini ibintu byinshi ngene twakuze ingene abanyagihugu ko kenshi nabajya abategetsi ndabivuga bajya bava muri batwebwe. So uvuze umutegetsi wa fake, ufise umutegetsi adatomoye, ufise professor adatomoye, n'abategetsi bava muri twebwe bacaja gukora ivyo nyene. Kubona ko n'ibirozo byamaze kuja mu bategetsi, kera nta birozo bya mu bategetsi, ibirozo bya mu bantu bato bato. Kubera iki abumva ubwo buto buto bace bawudugana mu butegetsi nyene, ubu ibirozo ngo birarengeje kuri intwaro ya dede. Sepa. Donc ico ni ikintu kigize n'ikintu nyamukuru. Mbo Ekwazo baratekanya ahubwo na hantu uranye ko mvuye muri quartier nta minota ibiri heze jibu naho nshitse muri nature. Donc nta hantu nashime cyane iyi quartier ndayishima kubera ufise nature iruhande, ugafite amakati iruhande, mukayana ahantu hari amaduka. Donc ibintu byose bikeneye biri ngaho, ntabwo ukeneye kwirigura afata imodoka. Hari ibisigaye kugira ngo ubone ahantu haha ufata imodoka ukagenda urugendo rurerure, kubera nka za New York usanga hose hubatse amazu ibyo bita concrete jungle. So hano au moins baraza bareka utureserve naturel tukabaho, ntabwo hose aba ari concrete jungle, ntabwo aba ari jungle yubatswe. Donc inzigo, yes, inzigo iragoye cyane. Inzigo nimbi barundi bene wacu. Sorry man, sorry. Are you alright? Okay, uyu mugabo ntawe uzi ivyo arimo, mbona mwangi basikiri ku mugabo arasinze ko atari baje kuri bicycle. I don't know. So donc iyi ni slide y'abana. Donc inzigo iragira iki nigituma ono musa abana batari ngaha kesha hawa ari abana mugabo amasaha ari karabamenye. Okay, reka simba begubita amenyo umusaza mugabo abana sliding nigisa kirekire umwa abakitinyije cyane. All right, so voilà, inzigo nimbi barundi bene wacu nivyo birashobora hello birashobora konona ibintu bo aha naho abana bakinira. Sindamenya ko umuntu akuze ashobora gukoresha iki amadwara tugikoresha aho umwana aje kwibaza umwana ashimye. So inzigo nimbi flying fox. Let's see. Okay, abashinga abakuru. Okay. Donc inzigo nimbi irasubiza inyuma abantu. Okay, reka ndabe kino. Okay, aha n'abana ariko n'abana bagikoresha uri umuntu akuze. 1 2 3. Okay. Okay, ugomba kwicara neza. Okay. All right. This is the you need the one. Okay, you coming on this one? Okay. Let me bring this for you. Okay, abana baraje. Nakimushiye nawe agende. No worries. Okay. So, what's your film? Toma, mwana gombaje kubo. Hello. Okay. Yeah. Mbo hari amasiteze ngaha kugira ngo ugumuri fit. Okay, naza ko network ishimera neza ngaha. Bize nkuja ahantu ku musozi. Yeah. Donc inzigo ni ituma tudatera imbere, reka kwima liberté uba nk'ibi ugenda winuba aha baranyica hajye barandoga.
eh, nyuze nkiri kw'ishure hari umukecuru bavuga ngo yarazana eh, ngoma amabombo ngo ibi ivyamwa biriko biragenda ngo ashira hasi ngo abana bazoyarye bapfe abantu bicaye musana iki bakwagije ya garden ya Eden ivyamwa vyagiye oh boy oh boy oh boy amen mbo ivyamwa rero nibisanzwe ko umuntu birisezoniye ahubwo ndatangaye kuko mu ndwi iheze vyari biko vyinshi mugabo nta tuntu dusigaye tugatutatu nyene umenga barakanye abo bantu bibi neza ko abantu b'abanyabuyenzi baje ngaha navyo bakabikanye twara udufuri twarayonze asigaye duto duto udashobora no guhambya batenaye kuvuga ivyo bintu vyo kubwirizwa bidusubiza inyuma kubera ikindi agomba kumenyesha abarundi afete urabona mu bindi bihugu abantu bakorera hamwe iyo mwinubana mwankane ntimushobora gukorera hamwe mudakoreye hamwe ntimushobora gutera imbere dore nk'ubara nko muri diaspora afite nk'ibihumbi 5 ibihumbi 10 n'ibihumbi 40 anashaka vy'amadolari ayo mafaranga yashikoresheje ngaha nta kintu ushobora kumungukira mugabo we hayo umuntu ubu ngo yakoreshe kumbure yo kunguka aho kubera nyine ubwo kutinya ko baca bayamwiba n'inzigo n'ibiki agacagurunga muri banki ngaha mwese ugahomba urumva no more food birahari mugabo biri hejuru cyane okay ndekora bico kwikorora ndakibona kimeze nka ya ngizise no yigeze kurondera igufuri yayisiga bana kandi yari hiye nanjye niko ngiye kumera ntabwo kiri kure cyane basi I can't jump okay nta mafuri dukeneye n'ubundi nibaza mugabo ari karamura sezo yagiye donc gukorera hamwe birafasha ko mushobora gutera imbere mukoreye hamwe ugacuraba nk'ibintu by'amatongo kenshi na kenshi amatongo ndanyote gato amatongo usanga abantu bariko barapfa inzigo gusa bagapfa akantu ubusa boheberaniye mugabo ko atanumwe ashaka guheba bose bagaca baba mu imburano umubiri vyose ni uruhombo rw'amafaranga rw'umwanya okay n'amazi y'imbwa abazungu ntaho ikintu bariye mu mbwa anywho donc usanga bidusubiza inyuma iyo twaba mu mburano iyo twaba mu mburano n'ivyo by'ishari n'ivyo by'inzigo ugasanga nta kintu tunguka I don't know sinzi ukuntu bitunanira mbona umunsi ndabona umenga abantu benshi bahari sinzi iyo bagiye okay abikako iyo ntambwe ntiyoroshe amfete ndagushimiye cyane ya mentalite sinumva ukuntu tuzoyishika ko ntibyoroshe ko twoshaka kuri iyo mentalite ntayo ntacishobora kudushitsakanako ntibyoroshe sinundi yaravuze ngo abantu hano bamandinga ibintu byabo yese wa buri muntu kira mutu umubanyi ashaka no kutamumenya cyese ugize effort kuja kumurondane ntacyo biba bitwaye ke library bibliothèque hano abantu bakinira donc urabona ko ntambutse imihana ibiti bibliothèque amarestaurant ngaha iyi ni y'abahindi kwanza rero na université iyi nzu imwe n'inyubako ya université School of Psychology alright ujya mu Bushinwa yugaye niho tuza gufata agakafe ko dutanga anyway utu tuntu batwita townships donc n'ahantu haba hari akaduka gatoyi akari kasoro ko kuguramo inzoga kumbure bibliothèque
udusantere runaka gafasha iyo wihuta ukeneye kugura akantu kihuta ukagurira aha abantu mugiye hanze no kuza muri harimo hari usanga ibintu bizimvye ugiye muri boutique nkuru cyangwa muri supermarché ibintu birazimbutse gusumvya hari restaurant y'abatayi Thai restaurant abantu baba Thai food barazikunda cyane sinzi impamvu voilà bo sinzi ko hari abantu bagomba kujoininga mugabo umwe nari nagize iyi decline so nuko voilà so imodoka bari nyinshi nawe donc imodoka urazisaba zigahagarara kugira ngo urengane mutirirwa muri Rukanga hariya hari akagabo gatukura ndakarindira kabe green sinzi amakomenti yagiye okay green that's for me to go hari umuntu mbona agomba kujoininga ndindira gatoya imve mwibarabara nakobwa quick alright menga yafise ifoto I don't know okay anywho ndabona menga ntari bijeko voilà aha ni bus stop harimo umudamu reka ndege kumwerekana ntabwo ari akara ngo kuri kumponinga ko kamera mbona menga ntabwo ari karatwenga okay just nkunze guponinga kamera mu maso y'abantu kuko si travel vloggers jewe ndumuntu ngora ama opinion so nibi impfa kubikora kubera nyene ndiko ndatambuka ngwereka uyu mwanya ndawukoreshe ndiko ndatambuka je amavideo nk'andiko ndatambuka canke nugira ncungura umwanya juste okay umuntu abantu bari gusanga bajoininga bacadikaninga sinzi ko ari erreur iba ku matelefone yabo but if you want to join niba hari ikintu ugomba kuvuga please join chef navuga nahejeje yeah iyindi restaurant hano yanwa all right liquor store hano hari inzoga aha kubona mukibonze kurengana ahantu bagurisha inzoga hatatu burya nziva kubarenganya n'abantu bino baranywa pe uravye ahantu bagurisha inzoga ni henshi cyane ni henshi gose ntiworaba alright hello yeah ubushuduka bw'abahinzi unga kuguriramo baba bazimvye somehow bon hi oh no was za kamera indani thank you all right sindabwira icyo nguze okay nkene inzoga ningaha la bo wese samedi n'abantu benshi inzoga kubera kuba mu ngata akazi kahari ba neza ko inzoga atari nziza mu mubiri w'umuntu so naho wagira inzoga kwa can damage your liver. Oh, you know me already. Thank you. What is my pizza? Okay, baramaze kumenya. The one? Is it paid for or free visa? Okay. Thank you. Yeah.
Yes guys. Baramaze kumenya. Man. Just pizza abana. Jewe ntabyo nkunze ko pizza nanjye itari healthy. Biri biharage nka n'umukubi kama kawaida kujya kwa kera. Anyway, ndikubira kuya man. Okay. Neza ko ataki. So I should head home. Okay, urumfise bag kugira ngo kumbere ndabishiremo. So reka ndabishiremo kugira ngo binyorohere gutwara. Bafite nazo umwe amaboko yanje aba ari libre. Je vais être libre. Mbega rya mugabo yagiye, hari umugabo yigeze kuvuza induca tax. Yarazimiye ntiyasubiye kuboneka. Mais potike wone afite neza ko irambirana afite hari kuntu umenga abantu uri gushiramo effort mugabo atakuna nta changement iri kiraba ngira abantu bace barambira ngira niyo mpamvu. Okay, nkawuze ko pizza bag yanje ishobora kujamo pizza. Okay, reka kamera chini ndonka amaboko yanje hanyuma nshira pizza muri bag. Singomba kugenda nikorera pizza mu maboko. I need both of my hands. All right. Let's go. Bo uguze ushobora gukarira muri duka uhitamo cette fois-ci waguze yarishe mugabo si bagwa reçu iriko ibyo waguze kimwe bibiri bitatu byose nibe yavyo hanyuma igice cha tax bagishirako total receipt kenshi na kenshi ndayita resori mu atari muri business ndiye ndayita ntazombika mugabo muri business ari za business expenses fiza sako uyibika kubera hari gihe umutoza kodi OBR ishaka kuza ikagira ama audit babigira gake kumure ku mazina manini mugabo ku mategeko bazako ubika amaresi imyaka umengandwe yukora business. So voilà. Okay, hari izindi comment nashaka nkubaze aho muri Scandinavia. Scandinavia kazuba nk'akaronkasha. Scandinavia ndakunda mugabo imbeho iri muri Norway irarengeje akakaweda nk'aka gusa. Urasha kubona ewe Burundi reka ndakuriri gusa n'ijuru ishari jinyenye gusa mana yakungaye gusa n'akayaga ko kumugoro. No, na Scandinavia, it's a beautiful. Bafite ibihugu byinshi ibintu byinshi basangije na Scandinavia mugabo weza kimwe gihugu sekima nziza cyane. Ino site ndimo ino site pani igihugu cyose ino site sekima nziza cyane. Noganya na Cape Town mu bintu bijanye na klima donge nigera hashuha nigera ke ija munsi ya gatanu kiretse mu masaha yo mwijoro abantu baryamye. Nanye nibaza ko ari gake ahandi abari 10-12 muri winter hanyuma ni 23 ubu turi muri transition hagati ya summer na winter nabwo hakanye nabwo hakonje ni heza cyane. Let's go. Don't give baba mpaye nanje mbe. All right. Okay, what comments do you have? Scandinavia ni heza cyane. Scandinavia is a very good place. Ibite ni sawa. Amangetengete arahari n'ibyo kaca
kanyika ariko baciye bashikuza. Oh, I don't know. Burya mu bintu by'amangetengete ibijya kuko ni ibintu umenga biri mu makiritire ari nyuma cyane nahandi nta by'amangetengete nkunze kumva. Hari abantu bavuga ngo bya Freemason n'ibiki ariko kenshi na kenshi umenga ni ibintu bya theorie du complot. Nta bantu benshi byuka ngo muje ku kazi, nta n'umwe muri ku kazi ngo ngo bandoze cyane ngo umwana wanjye yapfuye ngo ntitucamishe cyane ngo akantu kanje kamugaye cyane ngo hari umupfumu yambwiye uko. Ibyo bintu ntabwo ugera ubyumva, ibintu byose biri droit. Bo muri South Africa hari ibintu byita za samba birabura bavuga no ku mega ni banal ni ridicule ubwo ibyo mangetengete ibyo bintu bivaha epui aracayibaza none umuntu afise pouvoir gukuguruka nka par exemple kubera iki batoguruka bakagenda kutuzanira ikintu dukeneye quelque part bakagurukana abantu urabona nk'aba diaspora abantu benshi bakeneye kuja mu bihugu bitandukanye kubera iki batoguruka bakakunuga i Nairobi ukakwigura cumukura ego yo bari illegale mugabo bashitseyo hari abantu bashaka kujya kwidekara muri za Canada ukavuga uti boje ndabaguruka ndabatomba za Toronto hanyuma mwimenye ingene mwidekara igihe bazavuga ngo musobora vuba imvura bakivuga ko bakwitwa ngo ni muvuba imvura. Ese ko ushobora kuvuga imvura hari ibihugu wogenda ugacuba umwami waho ugati wowe duhaye imvura tuje tuvuga umwami siko kuntu. Okay, no munsi abantu bari gukina this fois donc wocuba umwami kuvuba imvura mu by'ukuri n'ibindi vyinshi ayo yifise koresha ibibwa bikujyana. Hey guys, why you fighting? Donc sinumva ukuntu bavuga ngo bafise ngo amangetengete mugabo ntibayikoreshe mu bintu biri vyubaka bakoresha mu bintu bisambura. Donc akaba hari amangetengete yukumisha ibigori mugabo ntihabangetengete uguti bureka ntari ibigori ku mugoro nje ndavyimbura ndabishore kora dishara nibukane kuba scientifique ko ni nk'ico te amazi ndayatongere ndiwombaza ndayahamure ko ibintu hanyuma abe reka fata petrole ntangure kugurisha cyangwa ibiyerishe mu macupa ngurishe ukora maji ukora maji yo kwica abantu gusa cyakora maji yo kuvura abantu. Hari ingwara nyinshi zabuze imishina mu biti za kanseri bosida muri Afrika zagoranye kuvura bo n'izindi kumbe hazi canke ibintu hereditaire za tarasami n'izindi. Kora maji ivyo bintu ubivure hanyuma umu millionaire unafashe n'isi unasaidie isi kuco nashimiye mu bazungu bafite technology canke ntuzeye ubushakashatsi bwabo ibintu ntabona bikunda ni lime ntabwo ari diamond ariko ni lime zindi mbere nk'indi mugabo sindimo. But in any case nashaka kuvuga abazungu bobo ama apples nayo nyine karuma ngaho mangetengete nta buriko buruma nabwo nyene buriko buragataga ubandara abantu iwanyu baje kushaking ibiti vyacu bino bikijana ushiye kubiri ntiwova je nkora nka mbekenye juste pour tester ntabwo ujya amafuru menshi kwa amafuru nayo ngo amusukari nyinshi mu gagarambuje ko nyisukari nyinshi sino bashobora kuzogwara so ntabwo ndabijya cyane mugabo njavuga ko ukiriye ntupfa n'ibintu bisanzwe nta moroze ajya kukiroga sindi ko kino umuntu yoyihanze ikindi cyenda zikuri gose na cyenda kure ahantu hari biti twane mbura ndacira madama ati ye uravuga kandi rekada iki giti it's petit jouet twebwe tukiri bato twarurira birenze uko. Okay ngiye gukoroka kuri live. Alright. Okay ndikurondera ndikurondera mbwa nkorotse nabanze zikimwe abantu. Okay ndakironse wa ndonge mbara ndabyamura jewe mugabo ntavyo ngiye cyane kubera nyine nta kamaro mbona cyaka kuvuga donc abazungu
abazungu tekinoloji ikabasevinga igafasha n'isi ikamutungisha. Yamutungisha Elon Musk n'umumiliyoneri mugabo urabona ko yafashije muri electro nane makamera agiye akoramo. Abo bari wipasiteri ugiye mu bantu bakora ama invention baba bafite ama patent n'abana babo n'abuzukuru bazo bazobaronka amafaranga ngo amemeta bagasobenga un problème runaka. Maji yo muri Afrika ko ikitoyikoresha ngo solvinge problème ziduhanze. Izo ngwara zitakira, izo ngwara zibasiye Afrika ubwo bukene biki n'importe quoi. Binashobotse ukavya importa, so vya exporta hanze. Nko kuvuga imvura, hari ibihugu vyinshi mu bidesertique. Hama vy'Abarabu, y'Abarabu. Bimporta ibintu. Baje kuvyirima to be great. Bon, naho usuye kwatanga kuvuga imvura nko muri za Saudi Arabia, plutôt muri Emirates, batanga kuvuga ivy'imvura. Mugabo abantu benshi baza ko bishobora kugira consequence kuri environment. So kubera iki tutoshora iyo tekinoloji yo kuvura imvura hari iwacu. Okay, uretse ndabaye amandi makomenti yanyu guys. Ndabaye indi comment yaje bivuga ngo nashaka okay ni kimwe cyo muri Scandinavia. Okay guys, njagwa kakiso. Oh. Akira kuya muri Eden. Eden. Wa mu gacu gutaha. Ngiye guhagarika live soon. Very soon. Umuntu afite avuga yo kuvuga sino muri samike ndahagarika. Ndabona abantu biyongeye kubaje vuba. Nari kuvuga ku bintu bijanye n'amangetengete bihereye kuri ivyo bintu bikoba i Bujumbura ngo abantu bakwa ibitsina ndagutakiye nibiki kaza kwishana byo nibiki ukaja ku nzigo mu vyungo kamwe iki. Bon nivyo no musi n'amavideo menshi nasohoye samedi hari ukuntu usanga ari mu famille y'amativite y'abana n'ibiki cyo kimwe n'umunsi w'akazi umunsi w'asaha bafite umunota kuja ku kazi ngashobora gukora amavideo n'umuduga mu gutaha même chose lanje muzwa nayo gufata iminota 5 nka record ino video cyangwa ibintu nk'ivyo but today ntamanye naronse mbona kwa video kuri YouTube ijanye nicyo cha passport numvise kujya mugabo avuga ngo bagiye kugitunganya ngo nta uzi yuko bazobikora kesha giye bavuga ibintu mugabo babikora Saratoga niko muyita. Nuko rero reka tugeza ikiganiro mwakoze mwese guparticipa hamwe. That's very good. Thank you very much. Bose bokuri tuba abantu bakeye ibyo bitandukanye ngiki. Boje sense byo ngo subscribe, like, share etc. Yaza ko igikoze ibintu byiza abantu baza bizanye. Umubanye afite akabwa kari kuvuza induru. So what? Alright. Bo nibaza ko c'est fini. Mugire umunsi mwiza. Anybody home? Hello? Oh yeah, I was lost. Okay, bye-bye.